kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu kwezi kwa Munyonyo guheze udusandugu tugera kuri 200 two gutamo umwavu twarashizwe mu bibanza bisanzwe bihuriramwe abantu benshi hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mugambi wa commune ya Mukaza waranguwe mu ntumbero yo kugwanya umwanda urangwa mu gisagara ca Bujumbura. Nyuma y'amezi atatu iryo sekeza ryo gukoresha utwo dusandugu two gutamo umwavu byoba ryaritabiriwe neza n'abanyagisagara. Inyeshu kuri kino kibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko mukaba mugira mushikirizwe na Joe Bertrand Ndakuriyo kazi. Na washizeho dusandugu two gutamo umwavu mu bibanza bihuriramwe abantu benshi muri commune ya Mukaza. Imyanda y'ubwoko bwose iracibonekeza ahatari hake. Emile Nibasumba wa Radio RPA ijwi y'abanyagihugu aratubwira uko vyifashe. Udusandugu rusangi twagenewe gutamwo umwavu muri commune Mukaza twishe twagaragara kuri uwa gatanu aho ibarabara Avenue de l'Université rihurira n'iricamwo amabisi akorera mu Nyakabiga. Agasandugu gahari kari mu ducupa hamwe n'ibishishwa vy'inanasi ariko ntivyangana n'icya gatanu c'ibishobora kuzuza ako gasandugu. Ico gikoresho cyo gutamwo ubucafu kirahari no kwihuriro ry'ibarabara Avenue de l'Imprimerie riva mwijabe na Chaussée du Peuple Murundi rica haruguru ya Buyenzi, ariko nta carimwo inyuma y'umutaga wo kuri uwa gatanu imbere y'ibiro vya zone Buyenzi. Ico bita poubelle mu gifaransa carimwo utumwanya duke, hariho ariko n'ubundi bucafu bwari hasi ku ruhande. Utwo dusandugu batamwo ubucafu dusanzwe dukozwe mu vyuma vy'ibara ritukura twasa n'utugaragara no muri zone Rohero, aho ni nko munsi y'ikigo ca kaminuza bita IPEA, ahitwa Chez Dimitri, ahahoze hitwa Sojemarke, iruhande y'ibisigarira vy'isoko nkuru ya Bujumbura, hamwe no ku kibanza citiriwe ukwikukira Place de l'Indépendance. Ikibonekeza nuko utwo dusandugu twagenewe gutamwo umwavu turi cyane cyane ku mabarabara makuru ya commune Mukaza kandi ari duke cyane. Ikindi kibonekeza nuko impapuro, ibishishwa vy'imiwi hamwe n'ubundi bucafu usanga vyandagaye hasi. Abanyagihugu hakubita muri utwo dusandugu twabigenewe usanga babitaye hasi ku mabarabara atandukanye. Abanyagihugu baba muri commune ya Mukaza eka n'abasanzwe bagana hagati mu gisagara ca Bujumbura barashima ishigwaho ry'utwo dusandugu two gutamo umwavu, ariko bakanegura kwa kamo batewe ko kudukoresha neza katumviwe. Kurikira bamwe baganiriye na mugenzanje Thierry Bigirindavi wa Television Renaissance. Ugerageje kuraba duheregeye babishiriyeho gushika ubu urabona ko atakintu kinini cahindutse. Nanazungurutse mu kibanza citiriwe ukwikukira ubucafu buracibonekeza, hari naho usanga n'ikirundo c'ubucafu begeranirijeho ngira ukabona ko bimaze igihe bitarakurwa. No ku mpande zose haracibonekeza isuku rike, usanga ibipapuro biva mu mazu atandukanye yegereye aho hantu, ukabona ko vya poubelle bashiraho kugira ngo bazoje baratamwo ubucafu atabantu biha intumbero yo kuja kubitamo ubucafu. Ego vraiment meri yaragize neza, ariko asha abanyagihugu ntibazi ngene babikoresha, ntibahimiriza abantu babizane ngo babishire ngaho. Benshi abaguza akantu batera bakarira aho nyene bagataho nyene. Bisigayeho poubelle zozo zikora nyene nabi nibisharizo ku mabisi no mu mudugu usanga bataye ibintu ntibibuka poubelle. Jemve ndazibona zirahari, ariko hafi y'amamagasin niho aba mu mamagasin nk'amakarto bakuyemwe mw'ibidandazwa nibo bashobora kubishiramo. Sino bajya abantu bajya nk'imbombo canke amajojo ntibagashiramwo vraiment kajya gapapuro kayo bapfaho bagataye. Tukompaye kera zitaraza na n'ubu zihari, jewe mbona ico kimwe.
Mu kiganiro haye kinyamakuru Burundi Eko mu ntango za kuno kwezi Renovation Ndayihebura arongoye komine ya Mukaza yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushigikira iryo sekeza meri ya Bujumbura yatanze amakamyo 3 ajejwe gukura iyo micafu muri utwo dusandugu kabiri mu ndwi arongera akamenyesha ko hari n'amashirahamwe y'abakenyezi agira isuku mu gisagara afasha ku munsi gukura umucafu mu mabarabara bawushira muri utwo dusandugu twabigenewe ariko rero kubwa Mamere Sabushimika arongoye shira hamwe Les Amis de la Nature ngivyo bikogwa nibihagije kwigisha no kwama bararika abanyagihugu kujanye n'ikoreshwa ry'utwo dusandugu nivyo bikwiye kuza imbere ya vyose. Harabuze inyigisho ziherekeza iryo sekeza ryo gukoresha ubwo busandugu. Izo nyigisho rero nizo dusaba abajejwe intwaro muri Mukaza, abajejwe isuku muri Mukaza n'ahandi hose hagiye kuzoja ubwo busandugu ngo babandanye bigisha abo banyagisagara akamaro kuguta iyo micafu muri utwo dusandugu ku neza y'isuku mu gisagara ca Bujumbura kugira amazi ntatosagirwe impwemu duhwema ntizandure ntihagire umunuko usubira kuboneka mu gisagara ca Bujumbura. Izo nyigisho rero bozicisha mu bimenyesha makuru mu maradiyo na cane bakazicisha igihe baba bari mu manama atandukanye. Izo nyigisho arizo twita suivi zoca zitangwa mu rurimi rw'ikirundi rw'igifaransa rw'igiswahili na cane izo ndimi zitatu zivugwa muri ico gisagara ca Bujumbura. Muriyumviye ko guta imyanda mu dusandugu twabigenewe bitaraja mu mibereho y'abanyagihugu ari naho inyigisho zo kubahimiriza zikwiye kwama zihari. Nano ikiganiro kw'isoko cuno munsi kicigarukira Bertrand Ngendakurinje nako ndakibashikiriza naho mu ndwiza mu kindi kiganiro. Cyari kiganiro kw'isoko.